So jewe ambwiye ngo ngira ico ngenda mvuze ariko ntaco yambajije. Urumva abandi baba bajije mugaje ntaco mwambajije. Simeza ngo menye ngo mpera he canke ngo mpereze he. Gusa canzanye ndakizi ko ari igikorwa kimwe kijanye na match izobera mu Kayanza. Nkuko yajeje kuvuga bavyumvise ko twebwe turi nka check sound. Urumva nitugiye muri show. Bavyumve neza tugiye muri show. Tugiye muri check sound. Imbere yuko abakinyi bitegura natwe tuzoba turiko turacekinga sound twumviriza ko ibintu biza kugenda neza. Dufise umugambi wo gufata arenze yacu twatwaye Dubai kugira abazi kuvuga ivyo Burundi bukora ko abarundi ivyacu bafise impano twere fana reke ico dukora duteze twagiye mu rwaro dufashanye ndavuga twe après yo ngaha turafise urundi rugendo rw'i Dubai ko hariho menga ihanifa izobayo turifuza ko twarenze bacu kugira agende turamukije icyambere turashimye ko akanya Imana rutije gya cyo ko hamwe na mwebwe twebwe turi Fanareke International dufite byinshi dukora benshi mu Fanareke bavuga ati be Fanareke cyo ni giki ico gisha Fanareke cyo ari giki na hano nagiye bakabambwira ngo Fanareke ngo iyo akinye umupira ngo abantu Fanareke ngo ashatwenga rero Fanareke ni societe y'mu Barundi n'abanyamahanga donc harimo la diaspora nuvuga yuko les jeunes baragiye hamwe bariyumviye ati ko hari abajene barundi hakana abajene n'abanyamahanga bari hanze ifo ko tuje hamwe dushinga ni societe bwira tacho gufasha mu gihugu rero baragiye hamwe bashinga societe ta Fanareke badwishinga bacatembera Fanareke ifise mission iyahe donc Fanareke mission yayo icambere ni commerce ni ubucuruzi mugo ubucuruzi harimo byinshi harimo gufasha abakinyi mu pira maguru bwatera imbere harimo gufasha abarimvyi batera imbere harimo gufasha ibyinshi harimo no kudandaza Fanareke yaraguriye ibigo byayo novuga ama agence hariho agence imwe iri mu Bushinwa iyindi kabe muri Turkey iyindi kabe Dubai ego novuga yuko Fanareke icikora irahuza abadandaza b'Abarundi n'abanyamahanga rero abajene bari hanze badufasha mu kwama contact y'abacuruza bakomakuru bari hanze kugira ashe kuza idandaza zino hama turino anatureje abajene bari ngaha ico bakora umurundi icifuza kudandaza akavuga ati jewe singi Dubai harangwa gushika asha muri Fanareke akavuga ibyo akeneye ya commande twe tumukumandira hanze hama twemuzanira bishitse tukamurihisha no tumurihisha twamushikaniye nuvuga yuko hari abantu bagwe promesse ma visa bati jembe ugenda gute uci muri Fanareke ama visa urayironka rero twarimbiye tuti ko turi Fanareke kugira tugire la semaine officielle donc tuje kuvyerekana ku mugaragaro gategura ikintu cyo tuma abarundi bamenya Fanareke cyarico rero twimviye kugira Fanareke event turavuga ati reka dufate equipe nka Kayanza uko fondateur wa Fanareke ni Munyakayanza ni Jean Baptiste ama ni Munyakayanza ubwo yavuze ukadushinge tugire ouverture bose bamenye Fanareke cyarico cyatwimviye aho twafata Kayanza United na Vital twahuza gakina mu ntumbero yo kucyambere abanyakayanza bakunda equipe ya Kayanza United bagomba yuko kuko Kayanza United unye akunda championnat hezi bacagurisha abakinyi bange bagura abandi twavuga ati byo byose abanyagihugu bakeneye kumenya abakinyi Kayanza United yaguze baribo donc bazi bakine babone baryoherwe ko Kayanza ko umupira hama turavuga ati reka dufana Vital ko Vital ujya wiravye na Kayanza kuva kera barakundana nuko yuko Vitalo iragura akinye muri Kayanza donc na equipe dukundana turavuga tutireka tubahuze bakine kuko barakunda Vitalo bakunda Kayanza nyojumba vuzaduge mu Kayanza abanyakayanza no bisange hanyuma turyoherwe hama turimva tibashe kugira baryoherwe cyane byo genda gute garafata baririmbyi cyane dufite n'umwimvukira ubu Bface mu Nyakayanza turavuga nka Bface mu Nyakayanza benshi babona kuri YouTube bakaririmba reka aje mu Kayanza kanyimba mubona bazogiye gusumba cyo turiyaranje tamondera tamusati ko azoze mu Kayanza kugira avuze abantu baryoherwe donc les fans baryoherwe bavuga ati n'umunyakayanza wacu duteteka turamurondera turamuzera mu cyo kirori turiyumvira no daboje na n'umuje na shushe na turavuga ati no ifo kwaza nawe nyakadufasha ndakiri ku twamwende azaze adufashe mugaye cyambere mission yacu nuko abanyakayanza baryoherwa dacambere bumva yuko muri la semaine officielle yacu nuko abanyakayanza bumva ko baryohewe bumva ko equipe ya Kayanza ikina kandi n'abakinyi bakayimenya niyo mission yacu nuvuga no ku munsi w'Imana turashaka yuko abanyakayanza baryoherwa hanyuma twerekana Fanareke ikikora kugira bakimenye kugira ko iyo muri ntihenze muri Fanareke hariho na twagira amasummission
turakora n'amasoko amwe turagura forisi muri fomi donc turafise tondera amasoko tugafurnisa donc afana rero kiraguse irimo ama branche menshi nuvuga yuko twe mission ya dufise rero ya mbere nuko abakinyi bacu tubateza imbere hanyuma bakamenyekana ko bashoboye hanyuma abanyamahanga nawe ashima akazobagura bakanka amafaranga. Ikindi naco nuko Fanatic ifise nini mission ku Dubai, hariho turafise evrizo ya Dubai twifuza ko barimvyi bacu twatwanka Dubai bagapresenta igihugu no bakamenyekana tukamenyekana twese. Dufise umugambi wo gufata abarimvyi bacu twatwaye Dubai kugira bazi kuvuga ivyo Burundi bukora ko abarundi byacu bafise impano. Twe rero Fanatic ico dukora twe twagiye mu kugwaruka dufashanye ndavuga twe après yo ngaha turafise urundi rugendo rw'i Dubai ko hariho menga ihanifa izobayo turifuza ko twarenze bacu bwagenda atuzotwana nabo hose no vabo twanaka canke naka bizovana ingene tuvyumvikanye n'ingene bigenze. Nibaza ko atari bifesi gusa n'undi azoshikirwa bizovana ingene ico gihe ishansi yo canke byagenda twumvikanye neza bikagenda neza. Hama chaka nacho abanyombe ngo kiriko tamubona ngo burya ngo bazavaza jango canke byango vyansi cyene yaza aho dufise ngaho bavukana nibaza ko ico kibazo ca mbere ngo kimfasha kashishura ico ndagitumbeje kuri we kuko waravukana adocishura. Ndabaramukije nkuko nayimejeje kubivuga ndishimye cyane kubabona ngaha kuri no mugoroba mwakoze cyane kuza kudushigikira muri kino gikorwa. Hama nkuko mwari mwabajije kucerekeye mutoyi wacu kiri ku akili je nibaza ko ibikorwa turimwo si bivyonyene urumva hari ibikorwa vyinshi turimwo vyabaye ngombwa ko twigabura kugira byose bishobore gukorwa neza tubandanye turyohera abanyagihugu nkuko tubikora. Rero sasa kiri kuyafatiriwe n'ayandi mabanga vyabaye ngombwa ko ari je ndamuserukira. Murakoze cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tumuvuge amen no. Amen. Assalamu alaikum kwa Islam. Ariko hari abariko barafakinga je nzi ko atarabimizira. So je ambwiye ngo ngira ico ngenda mvuze ariko ntaco yambajije. Urumva abandi baba bajije mugaje ntaco mwambajije. Simeza ngo menye ngo mpera he canke ngo mpereze he. Gusa cyanzanye ndakizi ko ari igikorwa kimwe kijanye na match izobera mu Kayanza. Nkuko yajeje kuvuga bavyumvise ko twebwe turi nka check sound. Urumva nitugiye muri show bavyumve neza tugiye muri show tugiye muri check sound imbere yuko abakinyi bitegura natwe tuzoba turiko turacheckinga sound twumviriza ko ibintu biza kugenda neza. Hama igikurikira naco nabonye bafise n'ibinyobwa bariko baramamaza ngaha. Uye rero nta business nimwe idakenera visibility. Kome wahamagaye zino media ngaha ukaba bana twituye je na Double J na Kiriko. Hari iki kinyobwa kirakenewe kumenyekana babafana bacu bakakimenya. Uye nawo duha akazi naco byo dutwara. Naco byo dutwara kubera ngaha tuzoza twumva ari Diamond agiserukira ngaha twibude kubera ko turabimenyereye ibya hano. Urumva rero ngaha ntawa nka konka nyina ngogwa ya maheri kome mwana duhamagaye hariya twaraborohereje rero twavyoroheje namwe muze muratworohereza patriotisme nyene ije imbere gusumba sivyo. Alan yavuze yuko ngaha aba étranger baje ngaha babahana amahera daharuri kabonyene na calculatrice ciha kwa kumeneka kubera ibiharuro byinshi mugabo hano ugasanga ari bisanga sinibuvuge ngo baduha amahera make mu byumve neza ntimundabi bitsure ariko twarenze tuvyemera nuko twumvikanye mugabo natwebwe twarashizemwo nakaranga mutima ko dusanzwe turabo ngaha kandi nkaje yuko nsanzwe mvukana hajya na support irimo mugabo muri no mwanya mu byumve neza yuko iki kintu ndiko ndavuga mu gishimangire ko nk'aba journalist mu byumve yuko ibintu byinshi ndamaze kubona amasosiyete menshi usanga aserukirwa n'abaririmbyi bo hanze ibintu biraduteza urubwa vraiment kwera ucumengo twebwe ucumengo nta nico tumaze ucumengo twe ntituririmba turabamekanisha urumva. So je rero ikintu hajeje kuvuga uriya musore je sinzigera mpinduka kujya nyene wambonye ikintu kizohinduka hano bwanwa bwonyene umuziki ndirimba ni wawundi nyene bampamagaye bazi ko ari jewe nyene nta kintu rero kirenze nzobereka atari bige nyene banzi ko uretse ko peut-être ko afite indirimbo nshasha ntara performinga bayitegurire rero ku munsi wa Mungu habonetse ako kanya bazoryoherwa. Mwakoze kandi kuza gushigikira kino gikorwa murakoze.
Ndabaramukije, je nitwa DJ Mario aka The Terrorist, The Terroringa, The Vibe Master. Man. Ndashimye cyane kubona mwashoboye kwitabira ino press conference. Ikintu nyamukuru cyabazanye ngaha nuko tubabwira yuko dimanche ku munsi wa Mungu tuzoba turi mu Kayanza, tuzoba twawe n'ishiramwe rya Fanalek ku rukino rwa match ya Vitalo na Kayanza. Nukuvuga ko ibintu bizoba biryoshye cyane. Turabasavye gusa abantu bari mu Kayanza canke abantu bari Bujumbura yuko twohurira kuri stade Gatwaro turi benshi turyoherwe. Ni jewe zo ndi kuri mix, murazi yuko ibintu vyanje sitwagishondogo nta shontoya ntanga, je ndinze nduga mbanduze. Bantu bose mu Kayanza barabanyandikira kuri Facebook, ku ma Instagram, ndababwiye rero duhuriye kuri stade ni dimanche. Izabarundi gusa Ni ndundi nta nyamahanga dukeneye hajya ni ndundi ijana ku ijana, kandi murazi yuko umukreateur w'indundi ni jewe. Nishike rero mu Kayanza muzoze muri benshi, ndabakunda cyane.